Kaze muryango wagutse w'ubwami bw'Imana Kingdom Life Community Precious. Turabaye kaze mu kurabira hamwe inkoro y'ibango ry'intumwa. Woba ufise ibango ry'intumwa? Muri iki gihe tuzengutswe n'abarongozi benshi bari kumuvuduko wo kugaragaza ko bafise ibango ry'intumwa. Biragoye cyane kumenya vy'ukuri abafise ibango ry'intumwa barihawe n'Imana n'abandi baryihaye ubwabo. Muri ino nyubako tuzoshirira hamwe vyankenerwa mu kubaka umuryango wacu no kuzana ihinduka mu gihe caco. Nagira ntangure kudugira ku nsobanuro zipfuye zimaze imyaka myinshi ziganziye ishengero rya Kristo. Nturi intumwa kubera washinze canke watanguje amashengero menshi. Petero nk'akarorero ntiyatanguje amashengero menshi, ariko yari intumwa. Nturi intumwa kubera ari wewe uri mbere uyoboye iyerekwa ryagutse mu ishengero. Baranaba yari intumwa, ariko yari mu bagendana na Pawulo. Yari nyuma ya Pawulo, ariko yari intumwa. Intumwa ntibisigura uri mbere mu iyerekwa. Nturi intumwa kubera wanditse ibitabo vyinshi. Baranaba nta gitabo na kimwe yanditse, ariko yari intumwa. Nturi intumwa kubera umaze imyaka myinshi mu gikorwa. Nturi intumwa 12 bari bafise igihe gito mu gikorwa, ariko Yesu yabise intumwa. Nturi intumwa kubera uri nararibonye. Nturi intumwa kubera uri umurongozi w'umugwi w'abungere canke w'igikorwa ministeri. Matiya nta mugwi yari arongoye, ariko yari intumwa mu gishingo ca Yuda. Nturi intumwa kubera ugendagenda mu mihingo ibihugu vyinshi kw'isi no mu mashengero menshi. Yakobo yari intumwa, yagumye Yerusalemu, ariko yari intumwa. Nturi intumwa kubera uzwi cyane canke ufise abantu benshi bakuyoboka. Mariko, Luka, Toma na Matiya n'abandi ivyabo ntivyamenyekanye. Bari intumwa, ntibazengutse amahanga kandi ntibamenyekanye cyane, ariko bari intumwa. Nturi intumwa kubera ufise ikibanza cyo kurobanurira no gusengera abandi bungere. Yesu yarobanuye intumwa, ata numwe zirarobanura, kandi intumwa zose ntizarobanuye abungere. Niki gituma haba intumwa? Abikorinto ba mbere ikigabane ca mbere ku murongo wa mbere. Jewe Paul nahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yagomvye na Sositeni mwene data. Intumwa zihari nk'uko Imana yagomvye. Intumwa si grade ishigwaho mu burongozi iri hejuru ya pastori canke kado umurongozi ahabwa n'ishengero canke n'abarongoye. Intumwa si grade. Niki gituma haba intumwa? Abigalatiya ikigabane ca mbere ku murongo wa mbere. Pawulo intumwa itatumwe n'abantu, kandi nta muntu yabariwe kuntuma, ariko natumwe na Kristo na Yesu Kristo n'Imana data wa twese yamuzuye mu bapfuye. Intumwa ntitumwa n'abantu. Si abantu baja hamwe bakiyumvira ubereye kuba intumwa, kandi nta n'umuntu n'umwe afise ububasha bwo gutuma uwundi. Intumwa itumwa na Yesu Kristo n'Imana data wa twese yamuzuye mu bapfuye. Niki gituma haba intumwa? Timoteyo wa mbere 1 ku migabane ca mbere ku murongo wa mbere. Paul intumwa Yesu Kristo nk'uko vyagezwe n'Imana umukiza wacu na Kristo
Yesu ibyizigiro vyacu. Icagezo c'Imana nico gitoranya intumwa. Intumwa nitoranywa kubera afise amazimano menshi yo guha baje kumwimika. Niki gituma haba intumwa? Timoteyo wa mbere ikigabane ca 2 ku murongo w'indwi, nico nashiriweho kuba umusiguzi n'intumwa n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga kwizera n'ivy'ukuri. Intumwa ishirigwaho kuba umusiguzi n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga kwizera n'ivy'ukuri. Intumwa si cubahiro nandagize bwakeye mw'ishengero. Nikihe igikorwa ijuru ririndiriye ku mabango 5? Abanyefeso 4 ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 14. Kandi haye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira abera babone gutungana, baheze bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana buba ku mubiri wa Kristo, kugezaho twese tuzoshikira ugiriranira ubumwe buva mu kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo, kugira dushire ubwana, ntituzungazungishwe n'imipfunda ngo tujane ijya nino n'imiyaga yose n'inyigisho n'amangetengete n'abantu n'ubwunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kuzimiza. Mu buryo bwagutse Imana itanga amabango 5 kugira abera babone gutungana. Imana nitanga amabango 5 kugira bihaye babibirangiriranire, babindagize bwakeye, baba abantu bategegwa. Imana itanga amabanga 5 kugira abera babone ubwa mbere gutungana. Icya kabiri, abera bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana. Icya gatatu, buba ku mubiri wa Kristo. Abera habaye intumwa ni kugira abera, habaye umuvugishwa n'Imana ni kugira ngo abera babone gutungana, habaye umwungere ni kugira abera babone gutungana, habaye abigisha ni kugira abera babone gutungana, habaye imvuga butumwa ni kugira abera babone gutungana, bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana buba ku mubiri wa Kristo. Igikorwa c'intumwa gifise iminyago yo kugeza aho twese abungere, abavuga butumwa, abera, amashengero, twese tuzoshikira kukugiranira ubumwe buva mu kwizera no kumenya umwana w'Imana. Ubumwe bwabuze mu ishengero ry'Imana, ubumwe bwabuze mu ishengero ry'Imana buzogaruka mu gihe intumwa z'ukuri zatumwe na Kristo zizoba ziri mu kirengero. Ikibabaje, intumwa dufise uno munsi hakuyoborera mu bumwe, kuko biri mu Banyefeso 4:13 bayoborera mu macakubiri. Nibo bari kubagwiza amayerekwa, kandi ubwabo ugasanga nayo mayerekwa ntafise igikorwa gikwiye no gushindura ishengero imbata zibakorera. None intumwa niyerekwa, reka turabire hamwe intumwa niyerekwa. Ijambo intumwa rivuye mu ijambo ry'ikigiriki apostolos, risigura uwatumwe, umuserukizi wa Kristo. Mw'isezerano risha apostolos n'abatumwe na Kristo kuja kwamamaza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ijambo intumwa ryerekana uwufise iyerekwa, ariko nuwatumwe kuja guserukira iyerekwa rya Kristo.
intumwa ubwayo si umunyerekwa, intumwa ubwayo si visionnaire kuko yaratumwe. Bisigura ko ahagarariye iyerekwa atari igiwe. Intumwa s'abantu bafise umutima, intumwa n'abantu bafise umutima wo guca bugufi mu gutwarana ubwizigigwa iyerekwa bahawe. Kuvuga ko uri visionnaire kandi uzi neza ko uhagarariye iyerekwa wajejwe bivyara ubwibone, nabwo bukavyara amacakubiri hagati mu bera. Yohana 20:21 avuga ngo nk'uko data yantumye niko nanje mbatumye. Intumwa n'abantu bafise inkomezi zo gushikana kubera umugambi batumwe na Kristo mu rugezo rwa Kristo yatumwemwo na se. Kubana n'intumwa n'amahirwe kuko zizane ibivuye kwa Kristo. Intumwa si titiri hambaye ku buryo abantu boyirukira bambaye amakositimu ateye ubwoba. Kuba intumwa nico kimwe no kuvuga ko ataco ufise wigeneye. Kuba intumwa ni kwemanga ko ata vision yawe ugira kandi ataniyo ushoboye kubaka, ariko wabikijwe iyerekwa rimwe rudende na Kristo. Impanuka idakingigwa kumva intumwa yarashinze iyerekwa kandi ikamutera ubwibone bwo kutinjira mu bumwe n'abandi mu ntumbero yo kuba ikirangiranire no kwibona ari hejuru y'abandi. N'ubuzimire bw'umuzitanya kumva intumwa yiyumva ko isumba umuvugabutumwa, yiyumva ko isumba umwigisha, yiyumva ko isumba umuvugishwa, yiyumva ko isumba umwungere. Mu mabango atanu yose nta bango na rimwe risumba irindi. Amabango yose arangana, amabango yose ava muri Kristo kandi yose agomba gukorera hamwe kugira bera babone gutungana, bakora igikorwa cyo kugabura ivy'Imana, buba ku mubiri wa Kristo. Mwifuza kutwunganira canke kugira ico mubaza, murashobora kutwakura kuri irangiro riri ngaho munsi. Imana ibagirire neza, tuzoba dusubira.